Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Idahita TV na cane mwebwe musanzwe mukunda mukongera mugakurikirana ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambara nongeye kugaruka kugira ngo dusangire izi nyigisho ntungamagara hamwe n'izi mpanuro ntungamagara zisanzwe zitambutswa muri kino kiganiro Yaga Muganga. Uyu munsi twagomba turabire hamwe mbega ni ibihe bintu umuntu yokora canke ari imfungurwa ni ibihe bintu umuntu yofungura canke nimba ari ibinyobwa ni ibihe bintu umuntu yonywa kugira ngo vyongereze abasirikare bo mu mubiri, bimwe twita ngo ni systeme immunitaire. Ni gute umuntu yokorohereza systeme immunitaire, ni gute umuntu yotuma abasirikare bo mu mubiri bagira inguvu, bagira ubushobozi bwo kugwanya indwara zitera umubiri wacu, ubushobozi bwo kugwanya imigera, amamikrobe, imicafu, ibiza, abandi bavuga ngo ivyorezo kumbure birwanya amagara meza tuba dufise. Ni ibihe bintu umuntu yokora? Rero muri kino gice cacu tuno munsi, aka gace ka mbere twagomba turabire hamwe ibintu bishika kuri bitatu canke bine umuntu yogira yokora vyerekeye imfungurwa hamwe n'ingaburo ibereye, ivyo umuntu yofungura, ivyo umuntu yokwihereza, hanyuma akamenya ko igihe cose agiye avyitwararika avyitaho vyomufasha kwongerereza inguvu abasirikare bo mu mubiri, kubera yuko igihe cose umuntu akarirwa no kugwaragurika burya biba bitewe nuko abasirikare bo mu mubiri badafise inguvu zo kugwana zihagije. Igihe cose umuntu arwaye bigakunda ko arwara, burya abasirikare bo mu mubiri baba bagwanye, bakagwanira umubiri, bakagwanya ivyo vyateye umubiri, hanyuma bikarangira baneshejwe. Niyumvira kandi nizera neza ntakekeranya yuko atanumwe muri twebwe atipfuza yuko umubiri wiwe worwanya kandi ukama unesha ibiba bije bigwanya amagara meza afise. Kimwe rero mu bintu umuntu yofungura yoshira imbere gihurikiyemwo ibintu bibiri ngo ni amavitamine hamwe n'ivyunyunyu, les vitamines et les minéraux. Tuvuze gutyo naho tugomba kuvuga yuko umuntu yokwitwararika gufungura ibigwiriyemwo amavitamine, cane cane vitamine C. Aho naho ni ivyamwa vyose bifise novuga ngo ibara ry'umuhondo. Murabona za mandarena, murabona imicungwe, kumbure n'ibindi vyamwa vyose vyoba bifise ibara ry'umuhondo biba bigwiriyemwo vitamine C. Si ivyo gusa, mbere n'indimu nazo nyene zirimwo vitamine C, za pamplemousse zose zirimwo vitamine C. Nizera ntakekeranya mbere abo n'imihwi nayo nyene irimwo vitamine C, iruhande yo kuba harimwo potassium kumbure. Hanyuma kandi ngo muri ibi nyene vy'amavitamine hamwe n'ivyunyunyu ngo umuntu yofungura imbogaboga no kuvuga za mbogaboga z'amababi zifise ibara risa n'icatsi kibisi, iyo twakuta ngo na malégume vert. Aho naho ngo umuntu yoshimikira cyane ku maepinare, burya epinare nazo nyene ngo zirafasha cyane muri ico gikorwa co kurenforcer, co kwameliora le système immunitaire, kugira ngo abasirikare bo mu mubiri wacu barushirize kugira ubushobozi bwo kugwanya indwara, bwo kugwanya novuga ngo amamikrobe canke ibindi vyose novuga ngo bigira birwanya umubiri wacu. Hanyuma ikindi naco ngaho umuntu yokora ni icuko umuntu ngo yoza afungura kumbure ngo amafu, ivyamwa, bijya vyamwa ngo bikunda kubonekana cane cane ahantu hari amazi, ahantu ku nzuzi. Nibaza yuko navyo nyene bitaguriye cane kumbure bivanye nuko usanga kumbure ibiyaga, les fruits de mer, ibintu nyene bikunda kuba ku nkengera novuga ngo y'ibiyaga, y'inzuzi. Ivyo navyo nyene ngo birafasha cane gose. Hanyuma ikindi kintu umuntu yofungura naco nyene ngo cofasha mu kurenforcer le système immunitaire
ni inyama. Izi nyama bavuga ni viande rouge, ariko kandi naho nyine murabizi nk'uko wa wundi yagize publicité ya Primus akavuga neza Primus yuko ari kinyobwa ciza gifatanya abantu kibahuza mu manza hirya no hino, mugabo mu kurangiza kubera ko yarasanzwe azi yuko Primus iboreza, Primus ituma umuntu yayihereje ashobora kugonga atwaye imodoka, ashobora kugira ibyago, amasanganya, ashobora kurara mu kabara, ashobora gusesagura itunga ry'umuryango, acavuga ngo ariko ngo muribuka kwigerera. None rero n'inyama nazo nyene novuga ngo muribuka kwigerera, iyo mwihereza inyama naho muba muvuze ko izo nyama zitukura zifise ico zifasha mu mubiri, muribuka kwigerera kubera murazi yuko abafaransa bayamaze bakavuga ngo tout excès est mauvais, no kuvuga ngo ibintu byose iyo novuga ngo bibaye umurengera, iyo bibayemwo ndenza rugero, ibyo bintu byose ngo bica bigira ingaruka mbi, ntibiba bikibaye vyiza. Ikintu cyose kibayemwo ndenza rugero ntikiba kikibaye ciza. Hanyuma kandi ngo abantu bohitamo no gufungura, twavuze imboga n'ivyamwa, twavuze ibintu novuga ngo bitandukanye, ko muri ibyo byose biraheza bigafasha kongereza ayo mavitamine cyane nka za vitamine C, birafasha kongereza kumbure icunyunyu ca zinc, ko naco nyene ngo ni sawa, kirafasha mu kongereza cyangwa se mu kongereza ubushobozi cyangwa se mu renforcer mu kwameliora kugira ngo systeme immunitaire igire ubushobozi buhagije bwo kugwanya indwara, imigera, amamikrobe, amabakteri n'ibindi byinshi kumbura umuntu yovuga. Hanyuma ikindi ngahaye mu bijanye n'imfungurwa ngo umuntu yofungura ibintu bigwiriyemwo omega 3. Ibintu ngo bigwiriyemwo omega 3 navyo nyine biri mu mfungurwa, biri mu byo umuntu yofungura vyomufasha kongereza inguvu abasirikare bo mu mubiri, byomufasha kugirane gutuma uyu muntu agirane abasirikare bo mu mubiri bagira inguvu, bigatuma kumbwe atagwaragurika, adakarigwa n'ubugwara bwa hovyo, ubugwara butagira novuga ngo bubuje buramana umwanya wose, ugasanga umuntu aguma agwaragurika, ico gihe ntaba akigwaragurika. Rero ibyo bya omega 3 ahanini ngo iraboneka mu mikeke cyangwa se mu mboga zo mu ruzi, cyane cyane izo bavuga ngo ni poisson gras, ni novuga ngo imikeke iba novuga ngo ifise ibinure kumbure, munyemerere mvuge gutyo, iyo mikeke iba ifise ibinure yo mu yaheze ikongereza izo za omega 3. Hanyuma kandi ngo iyi omega 3 irareduiza, iragabanya ku rugero rushimishije icyo twita ngo ni inflammation, kandi inflammation ikunda kuhaba cyane kenshi iyo novuga ngo habayo infection. Kubiza amashuri y'ubuvuzi bw'amagara y'abantu murabizi yuko inflammation ari kimwe mu bintu bibaho iyo umuntu yagize novuga ngo infection yagwaye, hariho ubwandu ahantu kanaka, aho hantu harabaho inflammation. Ni ibintu nyene nk'ivyo. Ikindi cya gatatu ngaha cokorwa nuko ngo hariho imfungurwa umuntu yokwirinda. Umuntu wese akeneye yuko abasirikare bo mu mubiri wiwe bashobora kugwanya neza indwara bakazinesha. Umuntu wese yifuza yuko umubiri wiwe uba ukingiwe, uba novuga ngo udashobora kugwaragurika, uyu muntu wakwiye kumenya ko hari imfungurwa zimwe akwiye kwihoza. Izo nazo ngo ni imfungurwa zo mu mahinguriro bavuga ngo ni les aliments ultra transformés, imfungurwa zo mu mahinguriro bahingura gushika ku rugero rwaho usanga mu by'ukuri bo kugira ngo iyi ni jus ya embe, ariko ugasanga mu by'ukuri ntabwo ari umwembe uri kurihereza n'akamoto gusa, cyangwa ugasanga ico kintu gicishijwe mu mahinguriro kiratituka, hariho ibyo gitakaza. Murabona nk'umukate, ifarini cyangwa se ifu y'ingano, burya izirya ngano ziba zatakaje byinshi mu bintu bigize ingano, ugasanga rero
umuntu akenshi iyo yihereje ibyo bifungurwa akaba arivyo yamana amagara make. Uzosanga kenshi bijya bishishwa biri muri bijya byahinguwe mu zijya mfungurwa ibishishwa bikurwamwo, hakaba hariho n'ibindi bintu ico kintu gitakaza, kandi bijya bishishwa navyo akenshi biba birimwo intungamubiri, insanganyangaburo, ibintu bikenewe ku magara yacu kugira ngo umuntu abeho neza. Rero muri ico gihe imfungurwa les aliments ultra transformés zirahungabanya novuga ngo abasirikare bo mu mubiri, ziratuma umuntu azamako atunzwe n'ibintu byo mu mahinguriro gusa, ukabona umuntu aguma nibyo byonyine akunda gufungura. Uyu muntu arakarirwa cyane no kugwaragurika kubera yuko umubiri wiwe ntuheza ngo ugire inguvu zihagije zo kugwanya imicafu, imikrobe, imigera, indwara n'ibindi. Hanyuma kandi izindi mfungurwa nazo nyene ngo ni imfungurwa zigwiriyemwo ibinure. Ibi bifungurwa uzobona bifise ibinure vyinshi, umuntu ngo yovyihoza, yovyirengagiza kubera yuko ivyo binure vyinshi navyo nyene atari vyiza ku magara y'umuntu. Bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, murumvise yuko hari ibintu biri mu migwi itatu bikuru byofasha umuntu kongereza ubushobozi bw'abasirikare bo mu mubiri wiwe kugira ngo bashishikare kugwana neza n'imigera n'indwara ziza ziteye umubiri. Ikindi kintu cya kane ngatwe kongerako ngo ni uko umuntu yofungura ibiguriyemo ivyo bita ngo na probiotique. Ivyo probiotique navyo ahanini ngo ni nk'ibintu novuga ngo biba biri fermenté, no kuvuga nk'uko novuga ngo nk'ingano ndibaza canke ubu canke amasaka, kujya kuntu novuga ngo bavyinika bikagera bikamera kumera no gututuza, sinzi no bivuga kumbure. None ndabona kera ruguru babigirayo bagomba mvuga ngo ubumera bagomba kuzohava babihinguramo kumbure iby'inzoga, ibintu nyene nk'ivyo. Ugasanga rero hari ukuntu bazigira zikamera nyine gutyaye. Izo rero ngo nazo zirakenewe cyane ku magara y'umuntu kugira ngo zongereze kumbure ibijanye n'abasirikare bo mu mubiri. Ngaho natanga uburorero bw'ibintu nibaza ko bitamenyerewe cyane rwose, ni nk'ivyo bavuga ngo kombucha canke yaourt nibaza ko ico kimwe n'ivyo bavuga ngo ni yogurt. Bini mu bwoko novuga ngo bw'amata kumbure, bidandaza mu alimentation. Ibintu nyene nk'ivyo navyo nyene ngo birongerereza novuga ngo ukoroherwa kw'amagara yo munda, uko iyo munda horohewe hamerewe neza bituma ivyo twariye bitugwa neza, kubera ko ibihimba byose byo munda bijejwe ihoka ry'ibifungurwa biheza bigakora neza byorohewe byidegembya, hanyuma gutyo umubiri ukaronka buri kintu cose ukeneye kiri mu byo twafunguye. Murumva ko ico gihe naho nyine bica bigenda neza. Twarashizeho ibiganiro ngakuno rubuga byatwereka ingene amagara meza atangurira ubwa mbere na mbere ku vy'umuntu afungura, atangurira mu nda. Iyo umuntu yafunguye nabi, no kuvuga yuko agafungura ibintu bitabereye bidakwiye mu buryo budakwiye, biheza bigatuma umuntu agira amagara make. Muze mubirabe ngaha kuri Ntambwe TV, muzohakura ubumenyi butari bukana. Rero bakunze ibikiganiro Yaga Muganga, igice cyacu ca mbere cuno musi nagomba ngo munyemere tugisoreze ngaha, tukigarukirize ngaha. Twumvise ibintu bikuru umuntu yo kwitwararika gufungura kugira ngo byongereze abasirikare bo mu mubiri. Turabonye yuko imbogaboga n'ivyamwa ari nkenerwa. Nk'ubu ni mwiyera rya mandarena canke imicungwe, ni vyiza yuko indwi itohera utariye kumbure ivyo vyamwa, izo za mandarena. Twarabonye mu biganiro byarenganye ko umuntu ku munsi aba akwiye kurya n'imiburiburi imicungwe 2 canke izo mandarena 2 kugira ngo bikunde zigirene zimuronse byankenerwa bikenewe biri muri ivyo vyamwa. Rero urumva yuko ari ngombwa, ari nkenerwa kandi ari ngirakamaro gufungura ivyamwa, gufungura imbogaboga zijya z'icyatsi kibisi, amakubi, umusoma, irengarenga,
murabibona hariho n'ibindi kumbure vyinshi twabonye na epinare izo zose ko murakwiye kuzifungura zomufasha kongereza abasirikare bo mu mubiri kandi ufise igisirikare gihagaze neza urivuna umwansi nta kabuza kandi ukamurwanya ukamunesha. Mwabaye imfura rero gukurikirana Yaga Muganga ikiganiro cacu tuno musi kirimo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Jewe Jean Imana irambona rero narenda giteramishije ndabikebanuye naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga nk'iki.